Hello kwakunzi ba Elike Burundi TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Iyi ni Sport News Queen Inchiro hama twatuje ku kibuga kuri stade Nyanzarake aho hari kuba amahiganwa rero nkaba nishatse kuganira n'umwe mu bakinyi bari gukina n'umukinyi birangiranwa cyane hano mu gihugu cy'u Burundi asanzwe yarakiniye ama equipe menshi atandukanye aho rero suyundi ni Amani shakanamwe kazi na karibu baba kaze mu kiganiro. Asante sana. Amani niko ndaka nikuulize tuzungumze Kiswahili Kirundi. Utakavyopenda? Yeah, reka tuweke mu Kirundi. Okay. Amani ano masauki ya equipe yayo. Ano masaje na mugwi mfise. Musanku abihevye mfise imyaka 3 ntakina. Warangirije mu mugwi wayo. Flambeau de l'Est. Amani wari umukinyi wari ukomeye cyane warakiniye ama equipe menshi mu cicaro ca mbere cy'igihugu cya muri Primus League. Novuga yuko wari umukinyi akomeye cyane kandi wari ukiri muto cyane. Impamvu yatumye uheba football yabaye yahe? Impamvu ni nyinshi ariko nosigura impamvu nkeyi. Naragize imvune. Namara umwaka ntakina. Urumva courage gusubira gukina. Narabuze kubera imvune mugabo aciye ndonka ibindi binyokipa apare ya football kandi sinashoboye kubandanya nkina kubera ijya mvune yagumye mbyuka. Okay, Amani nashaka nakubaza ikibazo. Amakuru asumira narumvise ko usanze uri manager cyangwa uhagarikiye umukinyi nka Boban Shuaboy. Zo bari byo? Sije sindi manager wiwe gusa ndi umugenzi wiwe inshuti yanje aho binaniriranye ndamufasha. Dufate ku bakinyi mwatanguranye aho novuga muri iyo message mwatanguranye gushika no masaha ahavuyemo abakinyi benshi cyane novuga ati ano masaha bari on top mu maturno atandukanye mahigano atandukanye aho bari gukinira mbe ni buhinganya bakimugwa abamenyereza abantu muri iyo message bo barakoresheje kugira ngo abakinyi nka benshi igice kinini cy'abakinyi bari muri iyo message apps bakaguma ari abakinyi bari hejuru cyane hejuru kabisa. Ikintu cya mbere cyabafashije ni discipline hama ikindi nuko twararonse opportunity yo kujya muri academy byaradufashije cyane n'ubu bamwe biracyabafasha ko twararonse umwanya mwinshi imyaka myinshi yo kwiga gukina umupira byaradufashije ari n'abakoca badufashije benshi badufashije muri message ibyo bituma nabandi bibashikana imbere. Amani kubona yarahagarikije gukina umupira ntubona ko hari nk'ugwaruka wa Wespira ngo bagwaracitse intege? Sindavyibaza. Amani arifuza basi gusubira mu kibuga bishobotse muga sindavyibaza. Gushika no masaha Amani wafise imyaka ingahe? Afise imyaka 26. Yoba yubatse? Oya. Kubera iki? Kubera ko tarubaka? Turiko turavyitegurira. Okay, tuvuge yuko gushika no masaha abakinyi benshi mwamarakinanye abakinyi benshi mwamwarabaye hamwe barifuza yuko babona Amani mu kibuga n'umunsi nakubonye mu kibuga ari gukina kwe kutarangije match. Umva sinorangiza kubera mfise umwanya munini nakina ari umupira usaba kwiadapta kugira ukine 90 minutes. Ano masaha iminota nakinye niyo nari nicoboye nakendekera abandi bakibashe kugira barangize. Ano masaha abakinyi bashika kuri 3 bo gukunda mwamwaracanye hamwe cyangwa tumuvuge mu majambo make Primus League abo twagendanye nka 3 bo gukunda usanzwe nabo no kunda kiresi inshuti zanje twakinanye ngaha harimo Bobani Majaliwa kabongo na Tiro abo n'abagenzi ni inshuti twarakinanye n'ubu turacyari inshuti. Ubu turi mu karuhuko abakinyi bari mu karuhuko Primus League bari kwitegura kugenda gukina ama equipe atandukanye kubera ki Majaliwa ntashoboye kumubona yo bataje mu karuhuko? Oya urumva izo nimvo ziwiwe ku ruhande nta siguro nyinshi ndabifitiye kubera usanga ari byamufatiriye mu buzima bwiwe. Baruka gutanga ubushimwe muri Primus League batanze na novuga na FFB hari abakinyi batoye nk'abambere mbe muri buda bushimwe batanze ubona bwatanzwe mu kuri? Yego. Umukinyi nka Said Fataki ni umwe mu bakinyi nabo basanzwe bari gukora neza muri kino gihe mbe ku ruhande rwawe urabona Said yoma ikibanza cyane? Said genda cyamuha amahirwe menshi yo gushika kure kubera aracyari umwana kandi aravyifatamo neza amwe Imana yomfashe kamuha ubuzima bwiza ndizera ko yoshika imbere afise talent. Urakoze cyane Amani. Merci sana anje urakoze.